mbega n'igiki yoba yarakoze muri zino nkino zibiri atoba ariko aratanga kugira ngo ekipe igaruke mu bihe byiza. Mbega kubura Lamine Yamal uri nk'umumenyereza Dieter Hansi Flick, twabonye uzana umwana umukuye muri Copenhagen Unibargi, uramuzana uvuga ngo uyu kumbure ati ashobora guhagarara neza agatsabara ekipe akayimana mu bihe byanyavyo. Iyi Barcelona ibi bihi iri kiracamo apologize, tuvyibukanye neza no muri sezirangiye ibi bihe yarabigize. Muravyibuka za Osasuna iri kirayikubita ibitsindo bine byose 4-2 nukuvuga Barcelona na za Sociedad zikababonamo ibitsindo. Yes, nukuvuga bita Dieter Hansi Flick kugira yitore ku mwaka uheze yatakaje hafi inkino zishika kuri 4. Izo nkino rero amaje kuzitakaza, ubundi mu nyuma niyo yaciye afunga sentire avuga ngo reka nicare nkosore hano hantu. Ubundi turibuka ko Real Madrid yari ibari imbere hafi amanota agera ku 8, ariko Dieter Hansi Flick araza arakosora ekipe igarukana mu buzima bwayo. Rero je ndavuga ngo gutakaza urukino rwejo harimo ibura ry'umwana akiri muto Lamine Yamal, kubura kwa Barafinya uno munyezamu wa mbere wewe yari mushasha mvuga bivyo yari amaze gukora abantu kwa tumaze kumenya. Ikindi kintu naco kiriko kigonga kuri uno mumenyereza Dieter Hansi Flick ni ikintu kijanye n'amaramplacement ari karakora. Aburya amaramplacement tugaruke kato ku maramplacement yakoze kuri equipe ya Paris Saint-Germain, ayo ibice 70% wabona kumengo byamuviriyemo gutakaza. Yes, ejo ku munsi wejo guha penalty no musaza Robert Lewandowski akayitakaza. Ibi navyo ibice 80% byisha abakinyi mu mutwe. Nimba abakinyi bariko barakina bavuga ngo reka turabe tugombore tugire 2-2, ariko bikarangira penalty ayisheshe mu nyabaranda hariya, bice bivuga ngo wowe udukuye mu rukino na bimwe twari ko turarondera bitumye dutakaza. Rero ndavuga ngo Dieter Hansi Flick ego haracari kare, baracari kundwi ya hagufi, nta nkino ndwi barashikira muri La Liga, ariko biramusaba gutegura mu mutwe, biramusaba kwegera bano bakinyi. Kuko jewe simbona nka Dieter Hansi Flick impamvu yakuyemwo Ronaldo Araujo naho we yakoze ikosa ryatumye batera penalty agagumizamo Jules Olivier Kunde. Ako Kunde nawe arabise umusubiriza hariya kuri kabiri. Ereg Apollo hari ikintu bwirizwa gukora kugira kibe risk. Jewe na medweje gutangaza urukino ngagwa Frambody Centre na Aigle Noire, nirukanze kuraba igice ca kabiri cangira amahigwe canubirana n'igice ca kabiri kiratanguye. Ntiwari gushobora kumbwira Jules Olivier Kunde uko vyoba bimeze kose iyo atariko yigenza neza muri rujya rukino nguca umugumizamo wabanye contre attaque bamutego kugira batsinde kijya gitsindo ca kane. Nivyo bica bikwereka ngo ubwirizwa kwagura nako squad yawe. Erega Jules Kunde nimba yarakoze vyiza, c'est pas un joueur extraordinaire, naho ibintu vyoba vyabaye nabi abwirizwa kuguma mu kibuga. Erega Ronaldo Araujo uku kuntu tumubona akina panika agakora amakosa hatarakuriye kuyakina, eske aracari muto, mugumizemwo akine, ariko mubwira ati wowe Araujo zura kosora bino bintu. Mugabo please akora ikosa ukazuzuka muramplasa, ubundi ni wamugumije mu kibuga kugira umubwira ati ibi bintu bikosora ukunuku bikosora ukunuku, biratuma ngo ekipe yiwawe izokwama ihuzagirika banabibonemo n'ivyo bitsinje. Je naravye match ku munsi wejo basore, ego kuko hano narindi nari kure cyane y'Ibujumbura, sinagiye no kuri stade Ntwari of course. Umumenyereza Dieter Hansi Flick nivyo nugira Lamine Yamal, nugira no wita Rafinha, ariko ufise Roni Barji yagukiniye match iriya match yande yari match ya Sociedad, match karuga ngo kitwaye neza, kandi aramaze kukwereka ko nivyo guhengeka bro. Ubu nyama tuvuga ngo sezimwe ikunze kwa Flick
atinda amahirwe ibice byinshi ishobora kwanka pay attention no mwaka kwa Hansi Flick umaze kuraba icyo bita tactique muri kuri equipe FC Barcelone uburyo bwo gukenyura match ino sezo buriko buramugura diye Hansi Flick kira kintu bavuga ngo no mu mwaka weze ngo yabaye Barcelone ngo yatsinzwe match zine yikurikiranye ngo munyumiza gutora ritme nivyo ariko sezo si zimwe tuvyemeranye Apollo ndagufatiye aho nyene sezo iriko iramugora mugabo sezo uburyo iri kiramugora you have to know two things arafisa abakinyi ngendegwako batahari Apollo hari imipira ikunda guca kuri rujya ruhande reka ndakwibutse gatoya uyu muhungu Luis Berori imbere yuko ajya mu mvune Lamine Yamal ataragaruka hari kote yakunda kuca ko ya Lamine Yamal ariko Rafinha ikamunanira kubera yabari mu bintu bitari vyiwiwe hari kote Lamine Yamal akunda gucamwo ibintu bikagenda neza akaja gusereva ya mipira ba Robert Lewandowski akayisereva na ba Rafinha ibintu bikagenda neza mugihe ayo mahirema yose ari mu kibuga mugabo kuri no musi nagomba ndakubwire ngo ndabira Lewandowski ego arinjira gatsinda mugabo none nimba Lewandowski yinjira gatsinda niyihe contribution individuelle yakoresheje kugira ngo vyerekane powerful afise nk'ubushobozi nka wa mu nimero 9 full strike ariko bravo kuri match ku bantu baravye match ku munsi wejo yari yatanguje Marcus Rashford ku ruhande rwa Lamine Yamal Ferran Torres ku ruhande rwa Rocha Marcus Rashford Robert Lewandowski amutereka nk'umusatirizi nimero 9 uwo bita Ferran Torres ku munsi wejo sinzi ko banamubonye no mu kibuga ashobora kuba atani imipira irenga 200 yakozeko none urazi ico bivako uzanye Marcus Rashford wejyana bikweretse hakiri kare Marcus Rashford ntafise abaserve yaciye nivirayo aza kugongana na Ferran Torres ku ruhande rwiwe ni naho yanagiriye nivyo bihe byiza uwo bita Marcus Rashford uvise uwo bita Keita Balde nivyo avuye mu mvune muga yakinye match yakinye minota mike kuri equipe ya Paris Saint-Germain nta vyishirega yanerekanye gute utamuza rukamutanguza kuri match ya FC Seville brother uvise Eric Garcia yaravuye gutera match nziza imbere ya Paris Saint-Germain uzanye Jesse mubeshe pe hari ikintu ngonze kuba mvuga azokwitora yamaze kwandagara twabivuze kuri match ya Barca batsindwa na equipe yitwa Paris Saint-Germain ndakubwira ati hari gihe umumenyereza nawe yigirira icizere muri we kigatuma ya equipe yiwe canke ingingo ariko arafata mu kibuga nazo zitariko ziragenda neza canke zitariko ziramuha buri kimwe nawe yo kwifuje gushika ko nk'umumenyereza mukuru wa equipe uti kubera ko bwana apologize canke ateye amajambo ariko aravuga yakuye ku munsi wejo line-up umumenyereza Hansi Flick dietere yaje kubatanguzamo ya line-up wabona neza cyane yuko ni ya line-up agomba gutanguza ariko akagira izo bricolage kuko arabakinyi bamwe mu bo ngendegwa ko abo witwa Hansi Flick dietere batari bahari ndavuga ku munsi wejo aho ndavuga uwitwa nde ndavuga bita Rafa Diaz Bellerin Rafinha ndavuga bita Lamine Yamal ndetse na Fermin Lopez ni bamwe mu bakinyi bari bakunze guhashwa nyinshi cyane umumenyereza Hansi Flick dietere kandi muri bo ni bamwe mu bakinyi bazi cyane equipe yitwa FC Barcelona ndavuga ku munsi wejo naje cyangwa kuza guhinyuza cyangwa kubeshuza mu majambo Hansi Flick yari yavuze imbere y'urukino ati FC Barcelona ati ni equipe ikomeye dushobora gukonda ku bakinyi benshi atarabini Yamal atarapinya ariko match zibiri badakinyemwo defete zigira kuri 0 bivuze ko uwitwa Rafinha uwitwa Lamine Yamal ni bamwe mu bakinyi bamaze kuba bazana ico cizere cyangwa bamaze kuba bazana iyi responsibility muri equipe yitwa nde muri equipe yitwa FC Barcelona mu gihe badahari biboneka ko umumenyereza aba oblige kuza kubrikora ayandi matala cyangwa abandi bakinyi akabashira ku maposta atari ya ayuwabo brother gutanguza Robert Lewandowski gutanguza uwitwa Ferran Torres gutanguza uwitwa Marcus Rashford byumvikana yuko Ferran Torres Marcus Rashford bagomba kokipa ibibanza byumvikana ko byari bisizwe na Rafinha byumvikana ko byari bisizwe n'uwitwa Lamine Yamal ariko tugaje tuza kwibuka neza uwitwa Ferran Torres ubwo ni wa mukinyi mu mutwe hiwe ho bakirimwe kuba umukinyi akina ku ruhande icyo naco gica kuza kikabikibazo nyimba twabonye Ferran Torres kwa FC Barcelona imyaka hamaze ibuka Ferran Torres wo muri equipe yitwa FC Valencia ibuka Ferran Torres yagiye kwa Man City aho se yari Ferran Torres umukinyi wo ku ruhande
ariko kuva ageze kwa Barcelona ni umukinnyi amaze guhindurwa mu mutwe n'uwitwa Ansefrike Dieter kuko amaze kuba amugira umukinnyi wo kuri nimero 9 bigoye kuzana wa mukinnyi amaze kumenyera gukina kuri nimero 9 ngo uze kumucisha ku ruhande aje kubagira icagira mvuga ko umumenyereza Ansefrike Dieter nawe ashobora kuba hagiyemo ako kantu ko kwivuruga kuko wari ubizi neza cyane ko ufise Ronnie Baldigi ashobora guca ku ruhande rumwe rwasizwe n'uwitwa Lamine Yamal Rashford agaca ku rundi ruhande twanamubonye ari nawo mukinnyi uvuga ko ari en forme cyane muri no equipe ya FC Barcelona muri no misi agaca ku rundi ruhande urundi ruhande ragurukaza kuba goalkeeper ndavuga uwo bita nako ku ruhande rw'imbere akaza kuba haje uwo bita Robert Lewandowski canke ndetse no Ferran Torres nko kunguza kuba unabakabukanye ariko abo bakinyi bagira kuri babiri bagiye kuba bahurira mu kibuga tumaze kuba tubona ko atamusaruro uhanitse tubona kwa equipe yande kwa equipe ya FC Barcelona FC Barcelona ku munsi weje ashobora kuba yaguwe n'imikenyero y'umumenyereza navyo nkaza nkabivuga ati ni ya mikenyero nyene umumenyereza ashobora gukoresha ariko ukayikoresha mbega urayikoresha bivuye kuki bivuye ku mvune nawe ufise bivuye kubwo hari abakinyi ntayegayizwa cyangwa umenyereye gutanguza mu kibuga badahari biza kugusaba ibiharuro byinshi cyane kugira ngo babakinyi baze kuba babasubirira neza canke baze kuba banitwara neza cyane ndavuga muri equipe yitwa FC Barcelona rero kubona aba Pedri de Jong hagati mu kibuga by'ibyari ibintu bigaragara ushirako aba defenseur aba Gerard Martin itereka ko uyu Jules Koundé kubita ko Pau Kubarteza na mugenzi we Ronald Araujo nibo ba defenseur nuvuga ko nibo barako baragenda bakinishwa buri match Alejandro Balde yaravuye mu mvune nanje nivuga ati wayo utaza kumuwo mwanya kugira ngo atangure no kumenyera nyimba yaravuye mu mvune equipe ya Seville nimwe muri equipe itarikanganye urabiye kuri classement bavuga ati dushobora no kumuzana kugira ngo turabugwe gwo bita Alejandro Balde ariko twabonye umwana muto n'undi Gerard Martin yagowe bikomeye n'uwitwa Alexis Sanchez umusaza kabisa arababwira ati ibintu ntabwo bimeze gutya twabonye n'ubundi version y'uwitwa Ronald Araujo yagarutse muri ya version yiwe utangura kubona yumvira eske Ronald Araujo ibi bintu abagenda akorane bwoko eske Ronald Araujo ibi bintu abagenda rimwo byo bifashika panic bar wabonye ico Ronald Araujo yakoze kuri match bakugwamo na Inter de Milan ibi nibaza ngo ni kwa kubura za information necessaire uhabwa n'umumenyereza ngo uzigende kuko amakosa Ronaldo akora nta mu defenseur w'umuprofessionnel yo bagenda mugaragarako kuko approche kivuze neza cyane nta kuntu uri mu defenseur akina hagati mu kibuga muri defense centrale muri equipe ya Barcelona nimba uhora ubona babahungu ba William Saliba ukuntu bahagarara neza ari mu bugarizi bwa aba Arsenal biragoye kwemeza neza cyane gufata umupira ugiye gusohoka ukaja gushira pressure ku mukinyi naho wogomba ukamureka aza kuwutera ukubite petit fil nabonye ubwenga abakinyi bo hagati bakoresha muri defense centrale bubangabanganwa n'ubwenge umukinyi wo hagati mu kibuga agenda akoresha bivuze ngo mu gihe wowe ushatse kuriyantura ikintu uko rugenda urarutegeka avec communication nabo muba muri kumwe rero ndavuga ngo equipe ya Barcelona na Dieter Hansflick baracari mu ntango nabonye abafana bagenda bavuga ngo twatsinzwe na Seville reka twitegure kwisubiza ibyacu igenekerezo rya 2026 nkaca mvuga ngo nimwitege gukora vyiza kuri Real Madrid ati kuko